nyakubahwa umushikiranganje wa mbere ahejeje kwakira userukira igihugu ca Turkiya ngaha mu Burundi. Muri uwo mubonano abo bubahwa bakaba bashimikiye cane ku migenderanire no gufashanya biri hagati ya Turkiya n'u Burundi. Nkuko musanzwe mubizi hariho amasezerano atari make yashizweko umukono na Turkiya n'u Burundi mu bisata bitandukanye, nko mu gisata c'indero, nko mu gisata c'ubudandaji, nko mu gisata c'ubutunzi, mu bisata bijanye n'amagara y'abantu hamwe n'imico kama. Abo bubahwa rero bakaba baganiriye baraba ingene iyo migenderanire no gufashanya yotezwa imbere, kuko murabizi ko atari imigenderanire ya kera cane, mugabo igeze ku ntambwe ishimishije. Bakaba rero bumvikanye ko Burundi na Turkiya ibyo bihugu byose bizokora ibishoboka byose kugira iyo migenderanire itere ije imbere. Turkiya ikaba yiyemeza ko izokora ibishoboka byose kugira ngo ihimirize abagwizatunga bo muri Turki kugira bazane imitahe yabo ngaha mu Burundi. Hariho amasezerano yasizweko imikono mugabo mu Kifaransa bita ataraba ratifiye. Ivyo rero akaba ari barindiriye ko ayo masezerano rero aba ratifiye kugira ngo aje mu ngiro. Na cane murazi ko abaturike bemeye ko ijya ndege yabo, ijya kompani yabo ya Turkish Airlines izoza iraza aha mu Burundi igwa ku kibuga c'indege ci Bujumbura. Ivyo byose bikaba mu bintu biriko birakogwa kugira bije mu ngiro. Ariko kandi ikiza ca COVID-19 akaba arico gihagarika ibintu bitari bike.